Voilà. Yego kabisa. Ibintu by'iteka ni ibintu byo kwishimira cyane. Umubyeyi yitaho amagara. Voilà. Ibintu byiza cyane, ibintu by'iteka. Mr. Vibe begera inyuma. Mr. Vibe. Mwana kwa ibintu bya beza. Ariko tugomba tugakwege. Salamu. Murabona umubyeyi karamukanya. Uko mubibona rero je nebereye mu gasport. Ikindi rero mba ngomba kubereka amasport mwene aya niho ubonera uko igihugu kiba gihagaze, uko abene gihugu baba bameze. So arojo ndini uko nabibabwiye andi Makamba muri Burunga ku metero zikeya n'igihugu cya Tanzania, niho mba nibereye inshuti yanje nga Joseph. Bo izi sport zikwigisha iki? Iyi sport inyigisha yuko ni nk'ubumwe. Ubumwe? No kwerekana yuko abene gihugu mu Burundi badafite natago bari ku kivi. Dernièrement uyu mugwi Pazapa wagiye gushigikira abanyekongo bahunze ngaho bashira ibyankenegwa. Wavyakiriye gute kuba hariho abarundi bashobora kuja hamwe bakiorganiza bakaja gushikira ababanyi bahuye n'ibyago? Icyambere no kivuga yuko ari gikorwa cy'urukundo kambere. Kumba ufise ubabajwe n'ukundi muntu amerewe nabi. Cyo ni kintu gikomeye cyane kandi Imana idusaba. Imana iradusaba yuko dukwiye kwitaho n'abantu badafise shinga na rugero. Rero uyu mugwi kubona warashikiriye bajya bene wacu impunzi ziri ibusuma. Je nabifashe nkuko ari kimenyetso cerekana yuko tubashigikiye, tubahoza ko umutima mu byo mu makuba bariko baracamo, kandi tukabasaba yuko tugasaba Imana yuko yo barenganya ry'amakuba, yo barenganya amakuba batewe na leta y'u Rwanda, apana n'abanyarwanda, na leta y'u Rwanda. Bo ndaifu so murabona rero ngaha ntibibaze ngo ni ABCD. Aho ndikwana na Mr. Vibe uno munsi lo cameraman kamere. Murabona neza yuko maze ndabereka murarengana abarundi baba basa neza. Ni sawa? Meze neza? Yambu cyane? Ni sawa. Murabona bari ku kivi n'abafundi bakora amantu zenya bo ani kuri Sedo Makamba. Sorry. Amashimesh. Voilà. Urabona brazi ikintu nkundere nuko hano haba harimye. Haba harimye. Harimye. Ibiryo. Ni Uburundi bwose ni injya. Mukora sport jewe nabagenzanje twabanje kurya. Twabanje kugira iki? Twabanje kurya. Ari abantu bazavuga ngo simbizi ngiyo ninzari kuvugisha imbere yuko ikintu cyose mbanza kurya. Simbizi igihugu cyacu gifite ubushaza bwiza. Ibisubushaza bwiza. Umuceri mwiza. Ubu rero bifise ibintu sigaye imeze nk'imvubu. Kubera kurya kandero. Bereka ibigori hari. Nangiriya gitara. Ubu ni gitara cy'ibigori. Nyene cyubahiro yavuze yuko umugambi no gufata ivyatsi bitaribwa
tukabihinduramo ibyatsi biribwa. Urabona n'inyuma y'ibi ngibiri ibigori hari inyuma biba byinyegeje, sibyo? Ini mikaratusi, sibyo? Are tubona rero ndi ku musozi wa umusozi bayita gute? Nawe asha turahakwega kweri gushika bita mu Gasenyi. Murabona hari amabati asho Burundi nzobatembereza kabisa. Burundi bwanya sibuju uburero uje kuhatembera mu rugendo turi kumwe nande na nyene icubahiro na nyene iteka na mama wa twese utugaburi hakubura umuvyeyi wewe opfa man suko chevale wengere niwe chevale no twasenze afe nyina sigare yego kwe mbwa vyara hansi yarasiga asigaye chevale n'ukuri kw'Imana turabamaze twarababaye kwe abari wagenda chevale kwe tugaye n'umuvyeyi yego burya umuvyeyi none umuntu akwibungenga amesenda muvuga yagiye nico oya twari kuzanana ngaha mugabo sinzi impamvu n'ikigonde cyana sport agira chevale n'ikigonde so chevale niki n'ikigonde mbo Iganzu hariya ije n'inzu ya commune province inzu ya province Burunga nuvuga ngo iri kwirubakwa bitewe n'inguvu z'abene gihugu ikintu nkundira mu Burundi ibintu byose vyubakwa stade yubatswe n'inguvu z'abene gihugu province abene gihugu aya mahoro n'umutekano kwikesha abene gihugu ubu bumwe dufise abene gihugu jewe nawe turi umwe turabaki turabarundi abene gihugu bashize hamwe bene Burundi twebwe bene Burundi naherere kandi umpetse n'umunyamusaga akuje ivyangombwa originale mugabo tukaba turi kumwe ngaha byaratugezeko y'igihugu so urabona ko ari amashanti urabona ko ari shanti amashati kandi urabona ko inzu zimeze we mu bisanzwe afite igihugu cyose ubona ishanti cyo kirubako aha urabona igihugu kirubako cyo kirubakwa na bene cyo urabona yego afata ni sawa hii ndo image sasa hii ni sawa Assalamu alaykum. Na mimi mtafanya sport lakini ndio twende. Sawa mwana bene gihugu na wengine nyuma. Imeze neza ibayita ikawa murabona ibi ni biti vy'ikawa mwabonye ikawa Mr. Vibe wabonye ikawa ibigori amateke ikawa ikigori amateke andazi ntaburamwo n'amavoka ngiki giti c'ivoka ari mwana ko ari ibintu bimeze bon sana wekodi yo iyi sport ukibukije utwaye turirimba tw'abasirikare bo kwa Bikomagu abasirikare ba Bikomagu baririmba gute ahubwo wewe mwaba muri kumwe yari yambaye iki hari uturirimbo kera abasirikare ba Bikomagu baririmba turiko twimikara bari mikarashiki mugabo nta ndero twarimwo ku gasozi Makamba represent nabonye bawita umusatirizi w'akarere mwabonye amazi nabwiye ngo ari mu mwonga ahantu hari umwonga hategeza kuba amazi rero amazi nuko usanga hari imigwa by'abitegwa byose bikenera amazi itomate imiceri bo ni ibintu by'iteka murabona yo
murabona rero ingene bari ibintu bisa neza cyane, ni ibintu biryoshye cyane, abene gihugu basa neza. Ibintu by'iteka aho nyene iteka umutambukanyi w'ishobora n'umukuru w'igihugu ari kumwe na nyene aho rigera icubahiro, umutambukanyi wa nyene icubahiro ari kumwe na nyene iteka mabanga mukuru n'umugambwe CNDD umugambwe usanzwe uriko urapanga igihugu, panga neza igihugu, tunajenga nchi hapa. Hakuna blag, no blag no panyanya muri CNDD. Byose birapanze na sport irapanze. Bambonye ko ndi mu kajagaye, acambwiye ati weshe wa mugabo umubiri wari ubona kuri mu kajagaye, jya muri sport, kabanye ibintu ushinga kugije biguru cyangwa manjiguru Uganda dusubire rahariho. Murabona station service Burunga aba muri biswi binyereka amahoro. Oya ni sawa, voilà. Izini nguvu zacu. Ini cuma ya kan asanganira. Avance imbere. Yavuye mu rugendo wala umuvyeyi yavuye mu rugendo agashika azaniye impano abana biwe biraryoshe. Muzogira umuno jenda umurundi ntihagire umuntu aza kwita umurundi. Uro musare bagiye kwita abarundi kubera premier dame wacu mwe kirabatuna. Ebana kirabatuna eti uno musa abantu baza kuyita abarundi kubera first lady none akajambo kamwe muzeyi wabameze gute uwanyameze gute wiwanyu vipi vipi bimeze gute
Oya mu Burundi turapanze. Mere yashitse uno munsi nyene avuye mu rugendo rw'akazi. Ashitse ahereza impano Gift bayita abana. Wewe. Kandi n'akararo keza. Yego. Yuvuye mu rugendo. Kuzana. Nahaje ndavina Makamba. Mwamikazi. Urabona amata. Aha. Amata. Ningaburo ngira kamara. Mumangane. Kuri rompwe Makamba. Tugeze kuri rompwe. Ni ibintu vya bien sana. Ibintu vya. Araza bava none aba ku premier time wabo. Kwaba imere fresh. Niyo mpamvu. Ibintu nivyo biduha ingufu. We wanyu bimeze gute? Ayiwanyu babimeze gute? Ayiwanyu ishaka ikintu mwotwigirako. Utari mu Burundi. Uno munsi ari abantu baza kwita abarundi. Uno munsi ari abantu bararabisa abarundi nabibabwiye. Murabona isinzi y'abanyamakamba. Isinzi y'abanyamakamba. Salam. Komera. Uko turigina ni ibintu vya bien, ibintu biryoshye cyane. Namwe murabibona aho twagenze hose murana neza yuko hose baba baturindiriye, baba barindiriye mama Burundi, baba barindiriye kuramusa umuvyeyi. Voilà. Abari no sinzi yarabira ahantu babita Makamba, ahantu babita Burunga. Simuri komene Makamba rone ngaba sa Iburunga inaya ni Burunga ndabiri sanamu isanamu muyibika ahantu muzoyikenera mu bitabo bizokwandikwa bizokoreshwa mu kwigishwa. Igisanamu ngene ndafata muzozibika ndabira. Uno mujama wanje twama tujana Makobora. Batuseka no kuma. Tugiye Makobora. Twama tujana Makobora. Amasha. Mr. Vibe. Anaanza kuokoa. Umusaza Sindiri. Ego. Urabona nina. Murabona inzu nziza. Murayibona bayita Nkuru Nziza Peace Park. Rero iyi ni entrée. Urabona ahigereye.
kumwe ngana na Mr Vibe kuri nkuru nziza Peace Park Complex bamaze kwishikira gukora umuti murayibona bayita nkuru nziza Peace Park. Rero iyi ni entrée mwana yuko ari ibintu byiza cyane amavumba urona ahigereye kumwe ngana na Mr Vibe kuri nkuru nziza Peace Park Complex bamaze kwishikira gukora umuti. Rero ntabwo babereke imyimenyerezo voilà. Aroni afere umuzingi munini. Murabona rero kuna guverinoma n'umutambukanye abanyamiteka n'abandi bayobozi murabona ibintu biba bimeze fresh time. Voilà abana abayobozi batandukanye iyi ni musculation koragira musculation na exercice atuma bamererwa neza kubona yuko bagenze urugendo bakoze marche sport ya marche nini ubu rero murabona neza yuko ukuruhurira umubiri kugira imitsi iheme. Voilà, jini simbizo ase mavumba ndabakunda cyane mbanda imitaho sport ni nziza ku magara yayo murakoze.